ikomine twamaze kwifata yuko ari ryo fatiro rya mbere mu bijanye n'iterambere cane cane ku rwego rwo hasi. Ni ikintu gikomeye cyane. Ikomine niyo shusho yerekana itegeza kwerekana iterambere mu gihugu. Urumva rero habaye umunsi wayihariwe ni ikintu dushima cyane, ariko rero twe twasaba niko uwo munsi tuhava uba gusa wa munsi mukuru wo kubyina no kwihereza akanyobwa bigahiraho, kandi hariho ibibazo nyamukuru tubona bikuru byotegeza kuba habaye ibiganiro cyitwa deba kugira ivyo bibazo vyicaribwa. Ubwa mbere rero tubona yuko hakiriho ingorane hagati y'imigambi y'iterambere yo mu ikomine ingene yinjira muri migambi rusangi igihugu kiba gishaka gushikako, imwe bita nka vision 2025 na CSR, kugira ikomine ironke ico bitakayedeja ivuga ironke ibyitegeza kwirikira shira mu ngiro kugira ryashusho muri rusangi dushobore kubibona no kugira kwaguhiganwa kama komine kugire ifatiro riboneka. Ubwira kabiri nico bita uburyo cane cane mu bakozi ku makomine canke uburyo mu bijanye n'amafaranga mu komine akoresha. Ubwa mbere hoho ku by'uburyo hari itegeko risaba ico twokwita ubumenyi diplome abakozi bamwe mu makomine baba bafise kugira baje ku mabanga mwabo, kandi byanditse mu mategeko ariko turabona ko bidakurikizwa. Ugasanga mu kwinjiza abakozi baracara bacana cane kumbura imvo zimwe za politike canke zo kumenyana. Igikurikira nuko ikomine imaze kuba ihangiro giterambere harabuze ivyigwa n'ibiharuro biza birerekana ikomine imwe haba mu burimyi haba mu bisata kanaka ingene bayifashe. Ushaka kwiteza imbere rero ifo kubumenya ivyo biharuro kamya ati n'ihangiro ushaka gushikako. Igikurikira ni iki kintu cigiturire n'ingene ivyo kunyuza amatungo byifashe haba rwo hejuru cyangwa urwego rwo hasi, amasoko nyine acatangwa ingene ivyo amatungo byifashe, na cane cane yuko n'abasabwa maje mwasabwa itegeko risaba kwerekana amatungo yabo biva hejuru gushaka kuri ba mustanteri imbere n'abajeje mu giga vy'amakomine. Mugabo ko igiteko ritaja mu ngiro ni bya bintu usanga avuga ati abajeje mu mabanga mwamwe bashobora kutagifatamo neza kandi atacamira. Ikindi tubona ni ingene ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubiterambere y'amakomine mengo ntibiboneka neza aho umwagarukira mu gukurikirana ivy'amakomine. Ugasanga birinjiranamwo, ugasanga rero habaye amaproje amwamwe abakadire bahana hari abashaka mwese gukwegeriwe, ugasanga mu gukurikirana ivyo bintu ntibiboneka neza. Ikindi ni ingene abanyagihugu bashigwa mu gukurikirana ivyerekeye uburyo n'amatungo n'ivya komine mu makomine baherereyemo, ni ingene abayarongoye bumva ko bafise ivyo babazwa ku banyagihugu bitaro de valabilité citoyenne, kugira bijya byose by'amatax atangwa mu makomine bishobore gutorwa neza kubera abanyagihugu bamaze kumenya neza ati amafaranga yacu n'uburenganzira bwacu bwo kumenya icari karakora, kandi turabona ko tugishwa inama mu vy'ikomine mu bibazo bijanye n'ikomine, kugira rero iyo migenda hagati y'abatwara ikikomera cyane kugira n'ibibega vya komine bishobore kwiyongera. Ikindi rero tusaba nuko biha mu kubijanye n'ingene tazira kugenda kuba n'akaryo kuraba ya mafaranga imiliyoni 500 yemewe ko mu makomine yuko ikingene bari karagenda n'ibibazo bijanye nayo ingene biri kubatora ibinyisho. Ico kibazo bakacicarira cyane kugira twanaye twiva kugira amafaranga ajashobora kugira akamaro abanyagihugu, kuko bijya ngingo yo gutangura kugira decentralisation financière gushikana amafaranga kuko amakomine yuko twebwe turayishigikiye cyane mu gihe amafaranga ashika asanga mu komine yari iteguye kugira ishobore kubikora. Twifuza rero muri kazoza yuko uwo munsi ugira ube ubanza kuba indwi ihariwe ikomine, ahubwo hakaba cyane cyane cyo tuvuga ibiganira amadeba menshi kugira inyishu zimwe zirava mu ngiro ziraja mu ngiro kandi zamaze kumenyekana ko zikiri ibibazo. Ahandi abantu bazogenda babina kuri uwo munsi mukuru kumbi ibibazo bihanze komine bitarava mu nzira kandi ngo bishobore kwituma igira ihangiro giterambere yifuza gushikako.